Kw'isi hari ubwoko bw'inkoko burenga 500 kandi uko butandukanye niko n'umusaruro utanga butandukanye. Birahambaye rero ko aborozi bahitamwo ubwoko bw'inkoko butanga umusaruro mwiza w'amagi canke ubwoko bw'inkoko bugwiza inyama. Twashaka kugaruka kuri bumwe muri ubwo bwoko bw'inkoko aborozi bakunda muri kino gihe kubera umusaruro mwiza butanga. Nabwo akaba ari inkoko zitwa Kuroiler zikomoka mu gihugu c'Ubuhinde. Umworozi wo mu gihugu ca Cote d'Ivoire asanzwe yorora izo nkoko we ahiga imanga mu kuzitera amashurwe. Ahagira ati izo nkoko mu myaka iza zizoba ari za mbere ntagereranywa afatiye ku musaruro mwiza yiboneye zimuha. Igituma uwo mworozi azibona nk'izidasanzwe, ivyo n'aborozi benshi bahani iwacu bamaze kwibonera, nuko zitangura guta hakiri kare. Mu misi 126 ni kuvuga mu mezi 4 n'inusu niho kazi ya Kuroiler bitahira irya mbere. Nk'uko wasanzwe yororera mu gihugu c'uburengero bwa Afrika bivuga, izo nkoko Kuroiler ku mwaka zirashobora guta amagari hagati y'150 n'amajana 200. Ayo magi yazo nayo naco yogereranywa kuko ari meza cane. Enova wa hano iwacu asanzwe yaranonosoye ivy'ubworozi bw'inkoko aravuga yuko amagi yazo usanga ari manini. Akabirya kandi kayo magi kuko afise umuhondo wayo ukaze abantu benshi bakunda gose. Niho kandi zishobora kubyibuha neza naho zoba zisohoka hanze kwinobera. Ariko umworozi ashoboye kuronka n'ibindi bifungurwa bifise ivyunyunyu vyiyongereye, Kuroiler ashobora kubyibuha igashikana n'ibiro birenga 5. Aha kandi kabirya Kuroiler ifise kayiha amanota menshi ku borozi nuko ari inkoko zirinda ingwara. Ico kikaba gihambaye cane ku nkoko bite z'ikizungu kuko nyinshi usanga zitarinda ingwara nk'inkoko z'indundi. None izo nkoko zironka gute? Woshobora kuzorora gute kugira zibashe kuguha umusaruro mwiza? Bandanye ukurikirana Agro TV ibashe kukuronsa inyishu kuri bimwe mu bibazo wibaza ku vyerekeye izo nkoko.